Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno musi. Uyu musi nabateguriye ikiganiro kigaruka ku kiza ca Ebola casubiye kwibonekeza mu gihugu ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Mugize imisi mwumva muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo havugwa ko Ebola yasubiye kwibonekeza. Ni ikiza gikomeye cyane, ni ingwara ikomeye cyane kuva mu myaka iheze. Iyo ngwara yaragiye iribonekeza, yaragiye ihitana abantu. Ni ingwara ikomeye cyane, ingwara ikwiye kwirindwa kuko ugiye kuraba ukuntu ifata n'ukuntu yica. Ni ingwara ikomeye cyane kandi Ebola biravugwa yuko atani imiti atanurucanco rwayo rurashobora kuboneka. Ni nayo mpamvu uyu munsi nashorimye kugaruka kuri kino kiganiro kugira ngo abarundi, abanyarwanda n'abakongo, abantu mwumva runo rurimi ndiko ndavugamwo mubandanye muyirinda cyane kuko Ebola ni ingwara iteranye ubwoba cyane. Rero amakuru nabarondereye uno munsi n'amakuru avuga kuri ico kiza, kuri iyo ngwara ya Ebola. Ebola rero muti ni ingwara yatanguye kuboneka ryari? Mushobora kuvuga muti none nk'ibimenyetso by'iyo ngwara ya Ebola biba bimeze gute? Hanini kumenya umuntu agwaye Ebola navyo birafasha kugira ngo mu gihe uzobonye nk'ibimenyetso ku muntu yoba yigwaye uzomwigigwe kure, canke naho mu gihe uzoba wumva ivyo bimenyetso nawe uzomenye ukuntu wirinda kugira ntiwanduza abandi, canke wihutire uja kwa muganga kuko ugumye muhira hoho urumva abari ibintu bikomeye cane. Rero Ebola ni ingwara ikomeye cyane iterwa na virus yitwa Ebola virus. Urumva yuko iyo Ebola ari ingwara ikomeye cyane iterwa n'umugera witwa Ebola virus. Iyo ndwara yatanguye kumenyekana ubwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 976 hafi y'uruzi rwitwa Ebola muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Ngira ngo ni naco gituma iyi ngwara ikunze kwibonekeza muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo kuko yatanguye kumenyekana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 976 iruhande y'uruzi rwitwa Ebola. Urwo ruzi nago ruri muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo, ari naho havuye rero iryo zina rya Ebola. Murumva yuko Ebola yatanguye kubonekana muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo, kandi kukaba nkako iyi ngwara ya Ebola ikunze kubonekana mu gihugu ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Arero ngaho muca mwibaza muti none iyo ngwara ya Ebola ifata gute? Kuntu iyo Ebola itangura gufata, ushoboye gukora nko ku muntu yanduye Ebola, iyo ngwara iba igufasha. Murumva yuko ari ingwara ikomeye cyane. Ushoboye gukora ku muntu yanduye Ebola, Ebola iba igufashe nawe ubufashwe na Ebola. Murumva yuko ico corezo canke ico kiza ari kintu gikomeye gukora ku mubiri w'umuntu yanduye canke gukora ku mpuzu. Ushobora no gukora ku muntu yanduye Ebola ukabura afashwe, ugashobora nko gukora ku mpuzu yambaye canke ikintu ciwe cose yoba yakoze ko Ebola nawe iba imaze kugufata. Murumva yuko Ebola nayo yandukira binyarutse cane. Murumva yuko Ebola ari ingwara yandukira cyane, ingwara ifata hakiri kare. Gukora ku mpuzu canke ku bikoresho byakoreshejwe n'umuntu agwaye Ebola. Umaze gukora ku bikoresho byakoreshejwe n'umuntu agwaye Ebola, ugakora ku mpuzu z'umuntu agwaye Ebola, Ebola nawewe iba igufashe. Ico kintu kirakomeye cyane. Urumva umaze kubana n'umuntu yanduye Ebola biroroshe nawe we yuko Ebola ikigufata. Uravyumva yuko ukoze ku mpuzu z'umuntu
asanzwe arwaye Ebola na wewe iba yagufasha. Hariho n'ikindi bavuga hano, gukora ku mubiri w'umuntu yapfuye agwaye Ebola, aho Ebola na wewe iragufata. Mwabyumvise, gukora ku kiziga c'umuntu yapfuye utikingiye, Ebola iba yamaze kugufata na wewe, aho na wewe uba wamaze gufatwa. Ibyo rero ni ibintu byo kwirinda ku bantu bagwaye Ebola. Nimba ari umuntu agwaye Ebola, kirazira kumukorako, kirazira gukora ku mpuzu ziwe, kirazira gukora ku bikoresho yamye akoresha, kandi mu gihe umuntu yapfuye naho nyene kirazira kumukorako utikingiye mu gihe aba yishwe na Ebola. Iyi ndwara kandi ya Ebola hariho n'inyamaswa zimwe zimwe zigwara iyi ndwara. Inyamaswa nk'inkende zijya za kikonge, murazibona zijya nkende, imafu, izo nazo nyene ziragwara ino ndwara ya Ebola. Abantu benshi mbere kwanza baravuga yuko aka karanda koba katanguye kwibonekeza muri zo. Sinzi rero, ngira ngo Ebola ukuntu yaciye ifata abantu, naho ushobora kuba bakoze ku nkende canke baragiye kurya inkende yishwe na Ebola canke igwaye Ebola, hanyuma Ebola nayo ikacibafata. Kuko biravugwa muri Kongo yuko hari ubwoko bwinshi bw'abantu basanzwe batunzwe n'ibikoko, barya ibikoko, basanzwe batunzwe n'uruhigi, aho naho birashika ikaba yavuye muri ivyo bikoko. Rero hano baravuga bati gukora ku nyamaswa zimwe zimwe zanduye nk'inkende canke amababi inkende zamye zirakorako, aho naho nyene Ebola ica igufata. Murumva yuko Ebola nayo ari ingwara ikomeye cane, ingwara ifata binyarutse. Hanyuma rero reka nze ndababwire ibimenyetso vyerekana ingwara ya Ebola. Umuntu yanduye ashobora kugira umuriro mwinshi, arashobora gushuha. Umuntu yanduye Ebola arashuha umuriro mwinshi cyane, hanyuma akagira iseseme, akagira agaseseme, akaguma yumva agomba kuvomisa, yumva agomba kudahwa, hanyuma agacibwamwo cyane, bimwe byo kwiruka akagenda acibwamwo, hanyuma akumva babara mu mutwe cyane gose, akumva umutwe bitagenda neza, kumva amerewe nabi mu mutwe, hanyuma agacika intege, aracika intege cyane umuntu yashoboye kwandura Ebola. Ibyo ni bimenyetso by'uwagwaye Ebola. Hanyuma akababara no mu mitsi, hanyuma akava amaraso mu mazuru, mu matwi, akava amaraso mu maso, akava amaraso muri anus. Donc ava amaraso mu bihimba byose bitoboye bibiri ku mubiri. Murumva yuko ibihimba bitoboye n'amazuru, n'amatwi, mu maso no mu kanwa no muri anus hari yepfo. Muca mwumva yuko Ebola ari ingwara imeze nabi, kandi niwamara kubona umuntu afise ibimenyetso nk'ivyo uzoca umunyarukana kwa muganga, nubwo bivugwa ko urucanco rwa Ebola rutaraboneka. Kumbure hari igihe yogira Imana agategwa umuti ukaza usanga byagenze neza, arakize. Hanyuma reka nze rero ndababwire Ebola rero y'uno munsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri 2026. Iyi ndwara yongeye kwibonekeza mu mwaka w'2026 mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaza icese ko habonetse Ebola kwigenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Umugwayi wa mbere yari umukozi wo kwa muganga, yatanguye kugira ibimenyetso kwigenekerezo rya 24 ukwezi kwa kane umwaka w'2026. Murumva yuko iyi ndwara yasubiye kwibonekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwaka w'2026. Umukozi wo kwa muganga ngo niwe ngo yatanguye kugira ivyo bimenyetso vy'iyo ndwara kwigenekerezo rya 15 ukwezi kwa kane umwaka w'2026. Abamaze kuyandura n'abamaze gupfa.
nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu World Health Organization ribivuga, hamaze kuboneka abantu bagera ku majana 96 bakekwa ko bamaze kuyandura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri bo abantu 125 baramaze kwemezwa ko bayigwaye, abantu 223 bakekwa ko bishwe na Ebola. Murumva yuko abantu 223 bari bo baba bakekwa ko bamaze kwicwa na Ebola muri uno mwaka w'ibihumbi 2025 kuva mu kwezi kwa kane itariki 15 mwaka w'ibihumbi 2026, aho hatangura kwibonekeza umuntu wa mbere yoba afise ibimenyetso by'iyo ngwara ya Ebola. Abantu 17 bamaze kwemezwa ko bishwe na Ebola. Murumva yuko iyi ngwara nayo yagarutse mu karere, yaje itavyorosha. Iyi ngwara ari ikintu kimeze nabi kigiye konona akarere. Kuvuga ko mvuze konona akarere, nibi bihugu bihana imbibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabyo bica bigira uruhagarara, bica bimererwa nabi. Kandi si nibi bihugu gusa, ugiye kumva ino ngwara ukuntu yandukira, tubona yuko iyi ngwara igiye gutera ubwoba abantu benshi. Hari kandi amakuru mashasha avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda biri hamwe, ivyo bihugu bimaze kugira abagwayi 263 bemejwe, hamwe n'abantu 43 bamaze kwitaba Imana kubera iyo ngwara. Murumva yuko no mu gihugu ca Uganda imaze kwibonekezayo, bakavuga yuko bino bihugu ko ari bibiri, abantu 263 aribo bamaze kwemezwa ko bamaze kwandura iyo ngwara ya Ebola, hanyuma abantu 43 nabo bakaba bamaze kuhasiga ubuzima bahitanywe n'iyo ngwara ya Ebola. Reka rero tuze turabe impamvu iyi ngwara ihagaritse imitima abantu benshi ku isi. Iyi ngwara ya Ebola y'ubu ni ubwoko bwitwa Bundi Bugyo, kandi kugeza ubu nta rukingo rurigera ruboneka, rukingo rwihariye kuri iyo ngwara ya Ebola. Murumva yuko iyi ngwara yitwa Bundi Bugyo igiye kumara abantu kubera no rukingo rwayo nta nubwo ruraboneka, nta nubwo rurashobora kuboneka. Murumva yuko ari ikintu gihagaritse imitima abantu benshi, mu gihe ikintu nk'ico kitarashobora kubona umuti. Muca mwumva yuko ibintu bitariko biraza neza, ibintu bitagiye kuza neza, nta muti wihariye uyikiza uraboneka. Kuvuga yuko ari akasamutwe, icambo c'abanyarwanda nibo bavuga ngo na akasamutwe. Mva yuko ikicorezo canke kino kiza kiriko kiratera ubwoba abantu benshi, yatanguye gukwiragira no mu bice vya Uganda. Urumva yuko yasohotse n'imbibe za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba yamaze no gushika mu gihugu ca Uganda, imaze kwibonekeza mu bice bimwe bimwe vya Uganda. Yamaze kuyitanga nk'ikibazo c'amagara y'abantu gikeneye gukurikiranwa ku rwego mpuzamakungu. Murumva yuko rino shirahamwe ryamaze kuyitangaza nk'ikibazo c'amagara y'abantu gikeneye gukurikiranwa ku rwego mpuzamakungu. Abategetsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu bariko baragerageza guhagarika ikwiragira rya Ebola. Abanyagihugu basabwa gukaraba neza, kwirinda gukora ku bantu bafise ibimenyetso bikekwa ko ari ivya Ebola, no kwihutira kuja kwa muganga igihe babonye ibimenyetso bidasanzwe. Nukuvuga vya bimenyetso navuga, mu gihe muzoba mubibonye muze mwihutire kujana abo bantu kwa muganga, canke muze mwihutire kuja kwa muganga kumburaho, ngira ngo muzoba muri gerageje kwirinda no kwikingira, kandi mutegerezwa no kuguma mukaraba cyane kugira ngo iyi ngwara ntize ibafate, ntimuze mushikigwe
na bino vyago vy'ino ngwara ya Ebola. Reka ikiganiro cacu tukigarukirize ngaha. Psikologe rero nije nayiko ndabashikiriza akino kiganiro, naho ubutaha twariko turagaruka kuri ino ngwara ya Ebola yasubiye kwibonekeza mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubandanye mwirinda cane kuko iyo ngwara murumva yuko ari ingwara igisibije kandi ari ingwara iteranye ubwoba. Rero naho ubutaha mu kindi kiganiro, Imana ibahezagire. Merci beaucoup. Au revoir.